urukino rwa mbere iyo rubaye rutuma abantu benshi canke bamwe bashobora kurara imitima ihagaze, bashobora kurara bamerewe nabi, abandi nabo bagashobora kurara bameze neza. Hari ku kibuga Santiago Bernabeu cyari cyakiriye abafana bagira ku 78,193 no bari bicaye. Ikibuga gisanzwe cyakira abafana 85,000 bisigura ko hari bibanza bimwe bimwe bitashobora kwicaga ko n'abantu bivanye n'ubuko byariko byateguwe, ariko cyari kibuga cyari cyugaye mu buryo bushasha nyuma yuko gisanuwe. Ikibuga cyugagwa, kibugo ciza cyane kabisa nako ku mugabane wa Buraya, ntibaza bakubeshe nico kibuga cya mbere ciza cyane kavuga, ndavuga Santiago Bernabeu. Umusaza Carlo Ancelotti yari yatanguje umukenyero wiwe wa 4-2 Andriy Lunin kuva mu gihugu ca Ukraine no yari mu izamu, Eder Militao kuva mu gihugu ca Brazil na mugenzi we Antonio Rudiger kuva mu gihugu c'Ubudagi, bariko barugarira ndavuga ubwugarizi bwo hagati mu mutima wa defense. Umufaransa Ferland Mendy yari kuri nimero 3 mu gihe Lucas Vazquez yari kuri nimero 2 nk'umu Espagne. Hagati mu kibuga hasize umwongereza Jude Bellingham, umunya Uruguay Fede Valverde, umufaransa Aurelien Tchouameni ndetse n'umufaransa Eduardo Camavinga. Vinicius Junior umubrazilien ndetse n'umufaransa Kylian Mbappe no bari batanguje mu kibuga ku ruhande rwa Real de Madrid. Fran Gonzalez yari ku ntebe asubira abandi, Sergio Mesre, Jesus Varejao, Fran Garcia, Luka Modric, Arda Güler, Dani Ceballos, Enrique Felipe, Brahim Diaz. Abo barabakinyi bari ku ntebe yasubira abandi ku ruhande rwa Real de Madrid. Thibaut Courtois ntiyarahari ku by'imvune, Rodrigo ntiyarahari kubera imvune, Daniel Carvajal ntahari kubera imvune, cyo kimwe nande na David Alaba ku ruhande rw'imvune ntabwo yarahari. Ku rundi mukenyi urugo bita Hansi Flick, umusaza ndavuga kuva mu gihugu cy'Ubudagi, mumenyereza ariko abyitwaramo neza ko FC Barcelona yari yatanguje umukenyero wa 4-2-3-1 inakipe nyamwizamu mu bwugarizi bwo muri defense. Yari yatanguje abespanyoli bagira kuri 2, Pau Barcelona mugenzi we Nico Martinez kuri nimero 3 yari bita Alejandro Keita Balde, nimero 2 yari kayikinisha umufaransa Jules Koundé. Hagati mu kibuga yari yakonesheje abo twakwita ngo aba double pivot, Pedri Gonzalez na Marc Gazado. Imbere yaho gatashi bo bita Fermin Lopez nk'umu playmaker. Abasatirizi bagira kuri 3, Lamine Yamal, Robert Lewandowski na mugenzi we Rafael Luis Berori aka Rafinha niho bariko bararondera ibitsindo. Uwo bita Chesney na mugenzi we Diego Costa, Hector Fort, Gerard Martin, Sergi Dominguez, Gavi, Pablo Torre, Frankie de Jong, Ansu Fati, Pau Victor na Dan Olmo bari kunebe basubira abandi mu gihe uwo bita Ferran Torres yarahari kubera imvune, Ronaldo aravunitse, Christensen ntahari kubera imvune, uwo bita Marc Bernard afise imvune, Marc Andre ter Stegen ntiyarahari, Eric Garcia ntabwo yarahari. Basore Santiago Bernabeu yari yuzuye, umukenyuro wa 4-2-2 kwa Carlo Ancelotti, umukenyuro wa 4-2-3-1 wa 4-2-3 wa 4-2-1-3 ku ruhande rwa FC Barcelona. Mwabonye gute umukenyuro? Mwabonye gute umukenyuro wano bamenyereza bagira kuri 2? Tumaze kubona liste de base ku mpande zose, ku musaza Carlo Ancelotti ndetse no kuri mugenzi we Hansi Flick. Abakinyi batanguje mu kibuga wemera n'abamenyereza bagira kuri 2. Hansi Flick yari ekipe kiganye, ntabwo yari guhindura umukenyuro kuko ni ekipe yarejeje kumuha amanota 3 muri UEFA Champions League. Kuri match bari kwakira na ekipe yani na ekipe ya Bayern Dominique, ntabwo yari guhindura ekipe kiganye mu gihe nubwo yaraje gukina El Clasico. Kuri uwiswe uyu mutama Carlo Ancelotti yari asanzwe ari no mu rugo, nawe yabona neza yuko ekipe ya FC Barcelona kumukenyero yashoye kubakoresha yuko uza kuba unagenda neza vaye n'urukino yaravuye gutsinda muri yaravuye gutsinda ekipe ya Dortmund, ndetse yari yakira imbere y'abafana, nawe akabazi ko n'umwaka weze El Clasico zishizagiye ziba ekipe ya Real Madrid yagiye itsinda ekipe ya FC Barcelona. Yari ifite icyizere bivaye n'urukino yari yakinye kuri Dortmund, nubwo bitariko biramworohera, nawe yabona neza ko umukenyero ashobora kuba atanguza yuko uza kuba unafitinga kuri ekipe ya FC Barcelona. FC Barcelona Real Madrid imikinyero ntabwo dakuba ndayihagarara ko cyane, bona apologize kuko buri umwe wese yari kakoresha bafise nyimba FC Barcelona uwitwa Hansi Flick yari karavuga ati ndaza kubashiramwo uyu Robert Lewandowski, ndaza kubashiramwo Marc Casado,
ucuraba bari bavuye gutsinda match ya Bayern itsinda bigera kuri bari bayitsinze Bine kuri kimwe. Bine kuri kimwe. igitsindo kimwe wabona neza cyane yuko nibyo Daniel Olmo yagarutse nibyo Frankie de Jong yagarutse nibyo n'uwo Gavi yagarutse ariko ntibari physically fit yuko baza gukina ku rukino rwa El Clasico urukino rusaba beaucoup d'intensité barabizi neza cyane yuko nyimbo uwo musore waza kumushyira nko kuri match ya Valladolid agakina kandi ukamutanguzamwo nibaza yuko abakinnyi ba Valladolid baza kuba banagira n'iyo pitiye itaza kubigirwa n'uwitwa Antonio Rudiger itaza kubigirwa n'uwitwa Eduardo Camavinga itaza kubigirwa nande itaza kubigirwa nabo bandi bakinnyi bitwa ko bari kwa equipe ya Real Madrid bisigura ko uwitwa Hansi Flick byari bijyanye yavuga ati je ntegerezwa gutanguza bano kandi bari banamuhaye niyo novuga gute bari banamuhaye nuko gushaka canke nico gituma yona batanguza muri equipe yari gukina El Clasico nivyo benshi baravuga ati wayi yashangujemwe witwa Inaki Peña wayi yatangujemwe witwa uyu Marc Casado ati wayi yaje kubashiramwo abana bakiri bato kandi mugihe ngo uwitwa Frankie de Jong yari yagarutse uwitwa Wolves ni bamuzanye kugira aze gusubirira uwitwa uyu Marc-André ter Stegen ariko muri rusangi wabana neza cyane yuko nyimba Inaki Peña ari karajamo nuko ari karekana kwego nagoro komeye nimwe nagumye mvuga ubundi hari gubura umukinyi bakakuzanira kundi mukinyi ariko bigatuma nawe batakuzaniye kundi mukinyi ngo nuko kwanka ariko akabicisha mu itangazamakuru kugira nabo ronderemwo ibyiza biri muri wewe Inaki Peña twabibuza akatari gakora mu banyeza bameze neza cyane ariko yarabuze iki yarabuze iyo novuga gute uko guhangana ku wundi muntu ku buryo yumva ati nibyo Marc-André ter Stegen yari yaramaze kwiyakira ati ndumubenche ndumukinyi ugakwenda bayegoro uhabi ariko kuri Szczesny aravye no kuri Kaya yashikiye witwa ninde kuri Kaya yashikiye uyu André Lunine na Thibaut Courtois bakamuzira ko witwa Kepa ariko n'umuni André Lunine akaza kuba rekipera kibanza cyo gutangura ariko nawo bitewe no witwa Kepa kubera concurrence habaye navyo Inaki no vuga ko navyo byamugumye mu mutwe aravuga ati yo reka nane ndabikore kuri reka nane nkomeze ugwego rero muri rusange novuga yuko bakinyi bari batanguyemo haba kwa FC Barcelona bari barya nyene bategerezwa ko batangwemo buri mumenyereza nawe yaburi mumenyereza wa FC Barcelona wari kwisanga wabuza atirikana nishiremwe aba kuko nibo bantu bari muri forme kandi barakubana byitwaramo neza cyane mu gihe kwa Real Madrid Carlo Ancelotti we nta na choice yari afite yategerezwa kuba yabanjemo bajya nyene uti kubera iki benshi baraza kuba banavuga ati kubera iki yaje kubatanguza umukenyero w'aba double pivot atakaza kuba reka gushiramwe witwa Luka Modric nk'umu playmaker ariko bona apologize iraba equipe yari karagenda kina nayo niho naje nagira nshike kuri nimba ati gukina nk'umu playmaker ndavuga nk'uwitwa Luka Modric nkamutereka hanze arabizi neza cyane yuko Eduardo Camavinga n'uwitwa Aurelien Tchouameni bafite iyo myaka mike kandi bari for defensive par rapport y'uwitwa Luka Modric kubera imyaka nawe uri kiramurega ikindi naco arabizi neza cyane equipe ya FC Barcelona nimwe mu equipe yari maze kubitwereka yuko jeu y'uwabo barako barakina kuri jeu de transition amajeu y'ama contre attaque anyarutse bivuze yuko Casado Pedri arahindukiye rimwe kabiri mu itere azunguruka ariko arakubeshaho nk'umu defenseur cyangwa nk'umu mediateur ariko arabizi neza cyane ko Rafinha yari ku ruhande arahari arabizi neza cyane ko Lamine Yamal hari ku ruhande arahari arabizi neza cyane ko na Robert Lewandowski nawe ni wa mu pointe ashobora kuza kugukina nk'umupivo kandi ashobora no gusohoka mu gihe abona ko mu kuguma hariya muri bajya badefenseur babiri bigoranye akaza akaronderera baro imbere yabo yabariye nk'intambwe nka zibiri bisigura yuko yari yakabaye kuba nawe yashizemo abo ba mediateur nk'abo ba Fede Valverde agaterekamwe abo ba Eduardo Camavinga yanakinya na match tarimbi ndavuga Eduardo Camavinga ariko muri rusange novuga yuko 11 de départ batanguye nko kwa Real Madrid 11 de départ barabatanguye kwa FC Barcelona kubwa ndavuga yuko bari 11 bategerezwa ko batanguye ku mande zose igituma noza ngo nemeranye nawe kuri line up ndavuga kwa Real de Madrid nivyo Real Clasico yarigiye gukinwa hari abakinyi bagira kuri bane buri muntu wese atari yipfuza ko baza gukina Real Clasico badahari ndavuga haba mu izamu ku mande zose gukina ndavuga ugiye gukina utagira Thibaut Courtois ndetse no kwa FC Barcelona ugiye gukina utagira Marc-André ter Stegen nibaza yuko iyo ni shoke ya mbere kumumenyereza ikintu tushira ko aba defenseur bagira kuri babiri
sivyo Lana Daloyo amaze kutwiyereka kenshi ko ari wa mukinyi abangamye cyane abangamira bitwa ba Vinicius Junior aba ari wa mukinyi ushobora gukinisha umutima wa defense ndetse no kuri nimero 2 kandi bivanye n'icyo wamutumye akaza akasira iyo responsibility kwa Real de Madrid ntibari bafise nimero 2 no kwituma leader wuri ya Real de Madrid asigaye kugiye kuzanira leadership yo bita Luka Modric na Daniel Carvajal ndaza nkacagura Daniel Carvajal ugiye umbwira ati rondera umusaza ashobora kuyobora ino kipe nibaze ko buri muntu wese aza gutoro bita Daniel Carvajal kuko yagiye atwiyereka debloka motivation atsinda ivyo bitsinda atanga nayo assist aba wa mukinyi kuri nimero 2 babonye muri Eho baramonye nimero 2 ko yari karayikina nibari bafise abakinyi bagira kuri 4 vya lisanse ko bategerezwa kuba bahari muri El Clasico bimwe ndazana kubwira ngo kwa Real de Madrid mu gihe rero yaramaze kubona ko atagira uwo bitati bokurutwa ntande amahitamo yarafise andi runene yagomba gutangura muza mu nk'ibisanzwe ariko agarutse ku mamaci yari karatsinda navugo witwa Carlo Dona Ancelotti yabonye mu match ya Borussia Dortmund ikipe yamwatatse mu gice cya mbere imurusha Mediane sinzi ko mwabibonye tuza kubona abitwa ba Emre Can nabe Ryan Brandt bari hagati mu kibuga kombinezo zabo ziriko ziragora abitwa ba Jude Bellingham cyane byaje no kuba bituma bigaragara ko igice cya mbere cya Borussia Dortmund na Real de Madrid nta playmaker yarahari buri muntu wese yabibonye ugiye gukompara premiere miti ya Borussia Dortmund na deuxième miti playmaker yarahari ariko Luka Modric ari mu yaje kuba yinjira mu gice cya kabiri Luka Modric ku ruhande ndavuga ku match ya Dortmund ahubwo match ya Dortmund kama abiswe bakamavinga nibo bari hanze match ya Dortmund Luka Modric yabanjemwo ubundi kamavinga na Chouameni bari ku ntebe y'abasura abana voilà pardon gato kuri kwiryo kosa burya bona apologize igituma niko ndakubwira ati umukenyuro wo mukenyuro we Carlo Dona Ancelotti yatanguje bari ba mediateur bagira kuri 4 premièrement nkuko ubivuze yarabizi neza cyane kwitwa Lucas Vazquez ntabwo ari capable meme na avtra na ndavuga gute aswasan pulsa bwo kuja kubahagarika Rafinha twari twabonye Rafinha nawe yatanguye championnat ameze neza aravuga ati reka ubundi nawe wavuga mukenyero wa 4-4D ubundi no mukenyero witwa Carlo Dona Ancelotti ku mwaka weze yareka arakinisha ngo niwaza kubana bandanye urugura byumva umukenyero wa 4-4D akaza gatereka imbere akatereka Vinicius Junior ndetse n'utwa Rodrigo Goes ariko kuri nacuro haje ko baterekamwe witwa Kylian Mbappe none uvuga ko yaje kuba vuruga cyane witwa Carlo Dona Ancelotti mu mukenyero yiwe pe uravugije guri kabisa urumva Kylian Mbappe numwe mu bakinyi yaje afise iyo statue y'ubutitirere muri buri equipe yojamo bisigura ko gusakrija Vinicius Junior biraza ko bigoye nubwo baca kuri post imwe ko Vinicius Junior numwe mu bakinyi bari très provocateur cyane ku rwego rukomeye kure gusakrifya yitwa Rodrigo Goes navyo biraza ko bena mugora ndetse tibagira ko n'utwa Jude Bellingham ubundi attack ya Real de Madrid itagira Rodrigo Goes nibaze ko binavyo bitanga biruhuru wo bitaka reka nakubwira rero gituma yari yagize ujya mu Kenyuro kuko adafise Rodrigo Ancelotti nawe abamahoro iki ahubwo ikintu uza nkavuga kuko umukenyuro abantu batatu aravuga ngo ndabakinisha gute aho ntabwo tuzakubata ahubwo ubundi uriya Rodrigo Goes sindanakubisha ahubwo ntuhagare kuri Rodrigo Goes ahubwo wiswe Jude Bellingham imikinire aho ntabwo tuzakuba twarurite kubera iki Rodrigo Goes ahubwo ari umwe mu bakinyi ari très indispensable muri equipe ya Real Madrid sinibaza ko bita Carlo Dona Ancelotti numwe mu bakinyi ashobora no kugaruka kugira ruturu kuri wa mukinyi ari bariko barafashanya mu Marafubek bisigura ko biriko birapfa kuwitwa Lucas Vazquez yagiye kuba naterekamwe witwa Federico Valverde ngo bajya kubagira kuvertire kuri we kwa Lucas Vazquez ariko Federico Valverde nawe yari yibagiwe muri ya statue yo kugirane yo kubandanya yibuka ko nawe ariko aza gufasha witwa Lucas Vazquez kuko nyuma yari yamushize muri aba bakinyi hagati mu kibuga babane yari ku ruhande rw'iburyo urundi ruhande rw'iburyo rukaba ruri konde uyu Kamavinga hagati mu kibuga gatereka ko na Chouameni ndetse nande na Jude Bellingham Chouameni yari sanse kuza kuvura hariya kwa bisigura iki rero andi ko ndakubwira ko hano byaje kuba bipfira nyimba naravye match twemeranye n'ivyo witwa Lamine Yamal yatsinze ariko ntabwo yaje kubagaragara kubera iki kuri ya Napoli yatangujemwo Carlo Dona Ancelotti yaje kuba yibagira ko adafise Rodrigo Goes ahubwo aza kuba yihenda kuko kuri nimero 3 aho ahitwa aho wari yaracunze uwitwa Lamine Yamal
ubundi Lamine Yamal byitwa ko yaracunzwe ku ruhande rumwe yari karacako hariko hacungwa n'abakinnyi bagera kuri batatu uti batatu gute yari Ferland Mendy yari Vinicius Junior nivyo ntiyari karagaruka cane ariko nawe hagera igihe nawe akagaruka ndetse nande na Jude Bellingham yari hagati mu kibuga ariko ari sanse kuza kugira novuga gute ari sanse kuza kugira aide kuri Ferland Mendy mugiye kurane gubyo kwa Lucas Vazquez ari sanse nakuza kuzibira abakinyi batatu ndavuga witwa Lucas Vazquez akaza kubafashwa kandi na Rodrigo Goes canke na Kylian Mbappe mugiye yabanje muri uwo mukenyero abarakinye wa bane babiri ndetse na Federico Valverde vyabaye ngombwa ko Lucas Vazquez asanzwe afise ya mentalite yo kuduga Fede Valverde afise ya mentalite yo kuduga nawe araza kuba duga ariko n'ubundi agaruka byaje kuba bigorana gute uyu Kylian Mbappe ntabwo yaza kugira help imwe ya mbere novuga ati ubanza kudestabiliza umudefanse uzaguherupinga abadefanse cyangwa abakinnyi hagati mu kibuga ubanza kudestabiliza umudefanse ariko aduga ni baro kuko nyibona neza cyane utwa Alejandro Keita Balde yari karashika kure cyane karerebenga muri kuruwari yiwe wenyine yari karashika kure cyane kandi agatanga nico gituma kuruwari ariko arafata ukiraho nyine bwana Saka nagira ndakuvugurize ku mukenyero wari kuravuga ngo basatiriza bagera kuri babiri cyangwa bari ba mediateur bagera kuri bane erega none bo yagakwiye gusakrifya sivyo reka ndakwereke yarazi ko agiye gura na FC Barcelona urumva erega igituma naje kuba mvuga ko apologize kwa Real Madrid uwitwa Carlo Ancelotti ntashwa nimwe yindi uvuga ko yarafite reka ndakwerekeshwa yari kugira Luka Modric se wamukinye imyaka 39 kuri kwa hagati ya Casado na Pedri nabonye ku munsi wa gatandatu witwa Luka Modric no kuba yasohotse ku birutanga 30 ntiyabirukanza atsinda za Paris Saint-Germain yarafise imyaka ingahe inde za Man City yarafise imyaka ingahe mu mwaka weze nazo umwaka umwe none ku mwaka weze ahubwo vuga ngo mukinyi yakina iminota ingari ko Luka Modric ahubwo ahubwo vuga ngo mukinyi wa stati minota 15 kandi 15 kwiye kugira ngo Carlo Ancelotti yabereye ntiyaje kuba umunyabwenge cyane hehe yirazi ko agiye gukina na FC Barcelona oya kubimenya ko yarabi abakinyi baba defenseur kubimenya ko yarabizi kandi abakinyi ba defenseur kwa FC Barcelona umuntu afise karite yo gukurikira umukinyi yiruka yari Keita Balde we kandi bana bari bakinyi kandi bari bakinyi bazurindire gato yari umukinyi mo yitwa Keita Balde iyo aza gufata hagati ya Brahim Diaz na Arda Güler akavuga ngo reka mfate ino risk kandi Brahim Diaz yaravuye mu mvune ko yakinye yaravuye mu mvune Arda Güler ntiyari hajya Arda Güler yari hajya urazi uza kuvuga ngo wewe Arda Güler ngo usize kuri L imwe agakoresha abasatirizi bagira kuri batatu kuko kumbwira ngo yari gufata gakenyura abadefenseur bagira kuri babiri Kylian Mbappe na mugenzi we Vini Junior vyagaragara ko bafadika mugabe yaza kugira Keita Balde sinzi ko mwabonye elema yaje kuvyonga Real Madrid iriya post yo wita Keita Balde Keita Balde yaza kuba afise nk'umusatirizi Brahim Diaz cyangwa akagira Arda Güler siribaze ko nari amamonti yari kuyakora urazi ikintu cyari kuhaba equipe ya FC Barcelona ko hakina defense ya ligne kandi bari bamaze ko memoriza equipe ya defense ya ligne rero defense ya ligne kandi bari bamaze ko memoriza equipe yande equipe ya Real Madrid kubataka babo wiswe Vinicius Junior n'uswe Kylian Mbappe baraza ko bataka banyaru reka rero ndakwereka iyo defense ya ligne hanida kunda nivyo nza gukeka nivyo nza kuvuga mu mwanya muto defense ya ligne iriya Barcelona niyo bamaze imisi banaki iri zona mu kwegera ubundi sinzi ko ravye match ya Bayern uravye match ya Bayern niho bita yari igori ya mbere yatsinze Tanzania yatsinze yari Nyabri ahaguze ari Kane defense ya ligne ikora mu gihe uvise equipe adversaire ikora ku ma contre attaque sivyo bariko barakina bafise abawinga bakubita amakoroshi amaze gukubita ikorosi akubise ikorosi mu halfback iriya defense ya ligne bitakaye igituma defense ya ligne cyo cyabona kugira ngo yari gufata umusatirizi nka Brahim Diaz nyaruka cenga akamushyira kuri L Vina akamutereka ku yindi L akavuga ngo genda mukira muri mediane hagati ibara muzi haba winga bakubita amakorosi bajire kunde ko jire kunde hari agisho zibiri Vinicius yakoreye jire kunde amukubita amakorosi byagaragara ko Real Madrid yiza kubandanya muri ujya buryo ahubwo ikintu yari gukora yari gufata Jude Bellingham akamera nk'umwegeza imbere akareka gukina reka tuve ku mukenyero abamediatere bane uri kuravyumva kuko Jude Bellingham yamera nk'umwegeza imbere gato
vyari kugura iyi defense ya equipe ya FC Ubundi Barcelona niyo kuko yarari. uri kura we ariko akinira hagati cyane uri kuraba iyi attaque ya Kylian Mbappe na Vinicius bari bamaze kuba bayimemoriza sinzi ko wabiravye ku munsi wa gatandatu bari bazi ko ari abasore banyaruka kandi cyane kandi ba dribble agashika no muri surface de réparation koresha amaorge kandi babonye ko vya resise ku ruhande rwa FC Barcelona muri première mi-temps ndetse na deuxième mi-temps ku munota wa 30 Kylian Mbappe araza aratereka mu itsinda ariko VAR iramubwira ngo yarinye defensive yo bita ati umukenyero nazanye muri La Liga wo bita Hans Flick iza kuba inamubuza igitsindo baraza baracanira cyo cyambere kiba kirarangiye usa ku bundi tubonye FC Barcelona isa niyiri kirasatirwa cyane kuko turatimaze kubona uburyo burenga nka bubiri kipe ya Real Madrid yari maze gushika erega ku munota wa 14 Vinicius Junior nkuko ariko aravuga yaramaze kubahusha igitsindo aciye ku ruhande rwa ariko Jire ntaco babonye Mbappe yahujije ku munota nka gatandatu gutyo nawe nyene hari sho yari yahushe wiswe Kylian Mbappe igice cya mbere yarengiye mu rukino ku munota FC Barcelona ku munota wa 20 hari n'ikindi gitsindo ca equipe ya Real Madrid yagiye kugira ntiyagiye kubinahusha kandi ubona ko ari occasion iboneka iva mu igitsindo ubundi bona apologize iminota 45 ya mbere y'urukino yari FC Barcelona yari Real Madrid wabona ko sinzi ko navuga ngo bariko barigana sinzi ko navuga ngo bariko bararabana canke bamwe na bamwe bavuga ati babazanya teske turabigenza gute ariko yari Real Madrid kandi nonemeza n'imiburiburi nk'ibice nka 80% ko Real Madrid yari hejuru cyane ya FC Barcelona kuko hari abaye amaokazio menshi paraporo ya FC Barcelona kwa Real Madrid Vinicius Junior yahujije un contre ari kumwe na Inaki Peña witwa uyu Robert nako uyu Kylian Mbappe ahusha un contre ari kumwe na Inaki Peña byaje kuba bitanga yuko umusaruro canke ibitsindo baje kuba banahusha mu gice ca mbere nuvuga ko nabyo byaje kuba binabavurwa mu mutwe baravuga bati turiko turadomina atifo ko tuzakuba tunabandaniriza ngaho nibyo nama nivugira mu gihe domination yawe ibaye sterile nize kubitanga umusaruro mu gice ca mbere biraza kuba bigora kugaruka mu gice ca kabiri umeze neza cyane paraporo y'umwe wari kuradomina umwe yari karasanta domination yiwawe wowe wababona ati je nagiriye amakosa nibaza kugira changement iboneka ati je byagenze nabi ngaha ati ngomba gukosora ngaha kugira ngo ibintu bigende neza cyane ariko wari kura domina wari kura kintu ukabona ko byiwa byose biriko birareyisisa gerageza uburyo bwose bw'iri kurakora ibize kuba bivyara umusaruro mu gihe uwo musaruro utabonetse biraza kuba bigorora ko biraza kuba bikugora kugora ko mu gice cya kabiri umeze neza cyane ikintu ucabaye ku ruhande rwa Real Madrid bari kwakora origin standard mu gice cya mbere neza cyane kwa equipe ya equipe ya FC Barcelona bimwe mu bintu naje ko nkunda kwa FC Barcelona ukaza gusanga biraza gukomeza bimuhira umusaza igituma bimuhira rega no kwa Bayern Dominique vyamuhiri umengo uri kumitega iminsi umusaza no kwa Bayern Dominique vya kandi igihe jambo se n'ijya mbere yivuze iriya jenda murindiriye iyo jose ijya mbere yivuze iriya jese ndanayemera asanga igituma jenda yemera kandi abikubwira abiswe baye Nico Martinez n'abakubarsi baramaze kuba bamenya uburyo bashobora guhagarara muri defense ya ligne kandi bikagenda neza babigize kuri match ikomeye ya Bayern Dominique biranaberera ubundi ijyaje hamwe nayihinde ahubwo vyo namukorako igice cya kabiri hatangurana remplacement ku ruhande rwa FC Barcelona basora umwana muto Fermin Lopez bashiramo Frankie de Jong tuza kubona kabisa ku munota wa 54 ubwo bita Marc Casado ndakubwira ko uno mwana kabisa bagende bamurabe neza uno mwana ashobora kuba adafite imyaka 14 ikintu caje kuba kiba bimwe nako ndakubwira yuko bidasa rero mwe nako ndakubwira kabisa defense arinye yari kirakora kwa FC Barcelona niyo yanse gukora kwa equipe ya Real Madrid niyo yanse gukora kwa Real Madrid utigute kwa Real Madrid bahagaze shakura bene umuntu yaje kuba yica byose uwitwa nde uwitwa Mutama Ferramendi ku ruhande yarariko rumva Ferramendi ruhande yarariko yaje kuba yica byose biza kuba bituma akazi yari karakora ukuru uwitwa Lucas Vazquez ubundi yari yakarikiye nako Lucas Vazquez Militao na Rudiga bari bakarikiranye wenyine baraja ku murongo umwe kandi wanashima uwitwa uyu ninde ni uyu ninde
uyu Robert Lewandowski yaje kuba natsinda n'ico gitsindo ni wa mukinyi yari yagerageje kuba girane yari yagerageje kuba ashigwa muri offside n'umumenyereza ndavuga n'abakinyi bagera kuri batatu ba equipe ya Real Madrid ariko kubera iki Ferland Mendy aza kubabura uburyo canke aza kubabura ihangana nawe giwe y'ukuntu biza kuba binagenda neza cyane byaje kuba binagirane byaje kuba binatanga igitsindo cyaje kuba kinaboneka kwande kwa FC Barcelona kiza kuba kinatuba n'igitsindo ca mbere ariko ni bimwe nayemeje kuba ndakubwira bon apologize nyimba ndabikubwiye nuko Real Madrid bimwe nayemeje kuba ndakubwira Real Madrid yarigiye ibizi neza yuko ego turagiye tuvuye mu gice ca mbere twinjiye mu gice ca kabiri amakosa twayabonye ariko ntitugomba gukosora kuko turiko turadomina tugomba kubandanya muri binyene mu gihe FC Barcelona witwa Hansi Flick ubwo nyene yari yamaze kuba nabibona aravuga ati ubundi akazi nakabonye uko gahagaze ati ngomba kugira nte ngomba kubandanya gutya ngomba gusohora nakankindiza nawe yari yabonye ko ubuplaymaker bw'uwitwa Fermin Lopez byanze atereka nkora akazi atereka nshiremwo aba bana bakiri bato bamenye bandanye kugenda bigira inzira mu minota ibiri ku munota wa 54 no ku munota wa 56 FC Barcelona ibirosi bitsindo bigera kuri bibiri Robert Lewandowski yaje kuba apfungura izamu ahawe na assist we Tamar Casado mu gigori ya kabinyeri tsindo no bita Robert Lewandowski kuri centre imeze neza cyane y'umwana muto Keita Balde arazayishira ku mutwe ku cyo bita detente gitsindo cya kabiri kiba kirabonetse match irabandanya ku munota wa 77 Rafinha Luis Berori arazaragorora pass kwa Lamine Yamal kuguru kwe kw'iburyo aravuga tereka ngerageze ndaba tereka mu igori kabisa imeze neza bo bita Lamine Yamal mu gihe waje kurangiraza akazi yari Rafael Luis Berori Rafinha kuri pass ya Inigo Martinez ari hakozwe remplacement zigiye zitandukanye ndavuga nk'abasore kwa Real Madrid arabari abasohotse bita Hoyecho wa ku munota wa 63 yari yasohotse njiro bita Luka Modric ku munota wa 77 Eduardo Camavinga arasohoka ejo bita Brahim Diaz ku munota wa 86 wo bita Ferland arasohoka njiro bita Fran Garcia kwa FC Barcelona ku munota wa 46 Fermin Lopez yari yasohotse njira Frankie de Jong ku munota wa 65 Marc Casado yari yasohotse njiro bita Dan Olmo mu gihe ku munota wa 87 Pedro asohoka njiro bita Pablo Gavi ibitsino bigera kuri 4 kubusa FC Barcelona irayabonye kuri Santiago Bernabeu ikintu cyo noza kuba ndakubwira bona apologize equipe ya FC Barcelona yatsinze kandi yatsinze n'ibitsindo byinshi kabisa ibitsindo bigera kuri 4 abasore babo ndavuga trio d'attaque ubona ko n'ubundi yasubiye kuba igaragaza urundi rwego nagoro na meze neza cyane ariko bona apologize si Real Madrid novuga ko yari mbi cyane si Real Madrid novuga ko yabaye ku rwego ruri hasi cyane ariko ni ya Real Madrid yoyo ni bimwe nama mvuga buri match uri kurakina wowe nk'umukinyi wowe nk'umumenyereza gerageza ubwira abakinyi be wati ibuka match uri kurakina niri kurakina na Osasuna niri kurakina na Celta Vigo Celta Vigo niho novuga ko uri Real Madrid urafise droit yo guhusha okaziyo zigera kuri 3 canke 4 hamukagaruka ugatsinda zikwirikiyeho ariko uri kurakina na FC Barcelona uri kurakina na za Man City uri kurakina na za Bayern hariho equipe bitaba bikeneye yuko ugira erere zigera kuri 2 zikurikiranyeho nyimba wabonye occasion net witwa Kylian Mbappe yawushije nyimba wabonye occasion net uwitwa ninde witwa Vinicius Junior yahushije ibitsindo byari kuba byakuye muri mudu hakiri kare equipe ya FC Barcelona ikaza kuba nayo yisanga itanguye kwicanga mu mikenyuro igatangura kwiyumvira abo gushiramo nabo kuramprasa ariko uwitwa Carlo Ancelotti n'abasore biwe baza kuba bibuza ayo mahigwe yo kubaronka n'ivyo bitsinda rero muri rusange novuga yuko ni Hansi Flick yaje kuba aba mwiza cyane mu gusoma urukino paraporo ya novuga nde paraporo ya Carlo Ancelotti ko yaje kuba arasoma mu gice cya kabiri ashamo kapiteni Frankie de Jong byaje kuba binamuhira by the way aza kuba naronka n'ivyo bitsindo bigira kuri 4 ariko muri rusange ni Real Madrid novuga yuko ubwayo nishobora kuba yizize
kuko hari amakozi atarayo kurata muri match doho nivo nk'izi tuba turiko turabona match zo ku rwego rwo hejuru muri rusange rero novuga yuko ni Pacifique na equipe yiwe n'abakomeje kubandanya berekana yuko uno mwaka bariko barategura kandi bariko baragenda babyitwaramo neza cyane kandi ikindi gisigaye novuga yuko kwa Real Madrid ntibagende ngo batishavu kuri Carlo Ancelotti ntibagende ngo batishavu kuri Real Madrid yabo ngo ni equipe iciriritse ubundi ni equipe nayo bona ko yaribuze bamwe mu bakinyi ngenderwa ko batari bake kuko kubura Thibaut Courtois kubura Rodrigo Goes navyo biraza ko babitanga ndetse n'uwitwa Daniel Carvajal navyo biraza ko babitanga ikindi kintu c'uruhombo novuga kwa equipe ya Real Madrid ariko twaje kuba tubona bamwe mu bakiri tugitangura ikiganiro nakubwiye ati abagabo baje kuba banyereka ku rwego ruri hasi tibaje kuba banyereka ubundi Lucas Vazquez kabisa iyi match bagende basubire bayimwicarike ko ayirabe ndetse na Eder Militao urumva ntihazobona ati kumbe bwabo ndi iyi football nayo gira itangwe no Lucas Vazquez namenye no guforcinga umukinyi ati ubundi ibi bintu bitangwe no kunya uriye ntabwo ari Lucas Vazquez ibitsindo bigera kuri bitatu bya FC Barcelona byinjiye ku munsi wa gatandatu byose byagezwe mu rwanda erere yabaye kwa igitsindo ca kabiri c'uwitwa nde c'uwitwa ninde ca kabiri ca Robert ku mutwe ikosa ryari rikozwe nande ryari rikozwe n'uwitwa yari Monte witwa Keita Balde bimwe nakubwira ati Balde ariko aridugira ugasanga Lucas Vazquez yibereye yari wenyene igitsindo kibona kujamo igitsindo c'uwitwa Lamine Yamal raba ukuntu yazimiye kuri control y'uwitwa Rafinha igitsindo ca Rafinha naco raba ukuntu baro yamuciye imbere uyumvira uri imbere y'umuntu uri mu defenseur hajya ugira contact nto yinawo gusuga ca wigwisha ubundi nyimba waruza amakosa ya mbere abahagarikizi bavuza narya umu defenseur aba ari prioritaire mu gihe uri kugira contact no mataka muri zone yiwawe ariko yamuretse umukinya muca imbere aragira iyo control arageze imbere n'umutwe na poitrine hamona gushiramo umupira ubundi Lucas Vazquez n'abagenda bamusubirishe mu gihe match kabisa ayirabe yicara tekane ayibone neza avuga ati ubundi ngahanira ko ndagenda nkora iki ariko muri rusangi kudoshapo kuri FC Barcelona bakinye match yo ku rwego rwo hejuru ni kinyuranye ubona ko babarangirira banedugiriza kinyuranye cyo banatagera kuri 6 batangwe ko bafatana bo murongo umeze neza cyane ni nakaze keza cyane nkuko warutangwe ko nabivuga bona apologize akazi kadasanzwe naje kwambona kaje kuba gakogwa n'umwe mu bana ariko aratangaza batari bake utwa Marc Casado kabisa umwana ba mama shurwe yiwe bavuga ngo Gavi ngo yagarutse bavuga ngo banaka bagarutse ubundi kiya kibanza kugira bakigarukane kabisa akazi ko karakogwa umwana akomeje kubereka ko akomeye ikintu nabonye ku munsi wa gatandatu uwiswe Carlo Ancelotti iramplacement kwinzi uwiswe Kamavinga kumukura mu kibuga ni kiri mumwe mu bintu navuga ko byanamukwega uwiswe Carlo Ancelotti kubundi byare Kamavinga ntiyasubiriwe yasubiriwe na uyu Diaz niwe yamusubiriye akimukura deja waru Diaz ntiyinjiye ari bibiri cyane bitatu Luis Diaz yinjiye bamaze gutsinda igitsindo kigira kabiri ku ruhande rwa Real Madrid ahita namusoro wiswe Kamavinga kandi abona ko ari mu mediateur ariko ararekipera imipira azi ko atawundi mu mediateur asigaranye ashobora kurekipera imipira ashobora no kunayita uraje bitwa coaching ari yakumenyereza bakubwiye ati Jose Mourinho ngo yarashobora gushyuha mu mutwe ku rwego rw'ibice nka 39 kwijana nta wabonye wa Mari nona ko yafashe abamenyereza wa Mari bamusuka amazi yisuka ko kinju nka 3 ari bakubwira ngo uragira icyo bita urashofa hamwe n'umunsi uduga mu mutwe Carlo Ancelotti novuga ko ariyo erere ya mbere novuga ko yabanje kubagira kuko yari yuguruye urukino yari yuguruye urukino eka nta erere nimwe yari irimwo ubundi yari yuguruye urukino ubundi ko wari kuganya kure gusora wiswe Kamavinga ariko kugusora bamaze kurya bibiri gusora bamaze kumunanira nani shwa yarafise gusora wiswe yamaze kumuja hejuru gusora wiswe Kamavinga kandi uzi ko atawundi mediateur usigaranye ashobora kugira ndashaka gukasane Modric ko ari bajya abona ari mwari kare kipera imipira yarimo ubundi bariko barekipera yihese Kamavinga ariko agira urukino rwiza ku ruhande rwa Real Madrid ku munsi we ikiretere Hansi Flick ati ibi nivyo bihe FC Barcelona yagomba kubamwo ati nishimiye cyane intsinzi ati ibisigaye ngiye gutegura urukino rugiye gukurikira baramubaza bati uburyo bwo gukoresha ama orge ikipe ya Real Madrid ati ubu no buryo twarabwize cyane ati twabakoze kwa Bayern ati twabakoze kwa Villarreal no kwa Sevilla ati nibwo buryo bushobora gukoresha ubusatizi bunyaruka cyane ubundi sha Polineri nakubwiye
iyi je FC Barcelona ukabana nayo ifite atako iyi je nabonye Eh? ubundi ngo witwa Kylian Mbappe mu origin Yisa zo maroje umunani. 12 Real Madrid yakoze muri match Kylian Mbappe yagize origin 8 ubundi ku bakinyero barindira imipira nk'ijya ubundi batinze kurya nyine bubavuzanye ariko bigenda byo bishobora kugiye usanga kukwita VAR yapfuye naho ubundi rero VAR Iki- yapfaguye iki- iki- VAR yapfaguye tego Erega turi ibitsina byo. ni muri Afrika utwo tuntu tw'utensorite ko Erega- tubona muri erega- Apolloniri Eh. utwo tuntu tw'utensorite tubona muri Afrika utwo tuntu tw'utensorite Ariko- uzotubona nko muri Burkina Faso za Cote umusi VAR d'Ivoire yababaniye nabi urumva Algeria niho nigeze kumva match yigeze kuba bibaza ngo VAR irikira function ubundi wasanga- match iraba igitsindo kijamwo umuhagarikizi ngo agenda ngo agiye kuraba VAR asanga cazimye ngo acaba yacahita yerekana ko igitsindo kinga ubundi ngo bari bamuriye urumva hariya ni mu bazungu brother ni mu bazungu ariko nije nabonye barako yatahura cyane abasore ba FC Barcelona ugiye kuraba Ansifrike kuva ashyize muri FC Barcelona avuga ko Oya, style doje yarahindutse FC Barcelona kuko uravye uburyo bakinamo nimba wabonye Casado yakubise umuntu ku nimba wabonye Casado ipasi yatanze ku munsi wa gatandatu ukaraba pasi yatanze kuri match ya Bayern Dominique yavuye mu gitsindo Rafinha nakubwiye ko yitwa Gabriel yakubwira ko iya kibanza zokira ikipe Yara- rero gutwara yara- Agazokora amapasi- cyane pe yari amapasi y'amaro bafise akazi kadasanzwe ndakubariye ukajya kuraba ikindi nacyo garuka kuri ekipe ya FC Barcelona ugiye kuraba bakina umupira ni tikita yakoze amari munani ni tikitaka ivanganye n'iki na counter attack sinzi ko yabonye kuri reka tugaruke ku majambo bagiye baravuga bakiyubwira ngo twirukange turebe uko byari bimeze witwa mu imbere ko Bwongereza. tuja ku bakinyi witwa Carlo Ancelotti nawe yavuze ati isiguye nabi pe igihe FC Barcelona yaherukira kuntsinda ngo natwaye La Liga ngo ntwara na Premier League ni itandukanye nako na 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 Champions Ligue des League. Champions ko nabonye ku bakinyi afise ku kuri mwaka ekipe afise kipe birasaba iki kwa Real de Madrid kugira ngo baraza kwakira kipe ya AC Milan muri Ligue des Champions ikibazo cabaye kwa Real Madrid bona apologize habaye cya kibazo c'iki confidence bifitiye tuvuye gutwara ibikombe dufise abakinyaba atereka tugumana ba tebaraza ko badufasha gutwara ibikombe bibagira yuko uwitwa Daniel Carvajal ni wa mukinyi mu mwaka yagukiniye sezo yose mutwara La Liga mutwara na Ligue des Champions wibagira kandi ko no muri national bategeze bama mu mwanya wo kuruhuka uranyumva ugira imvune ajye ugize imvune nimwe gatoyi kaba kakubanye ni ya mezi 8-7 ushobora kugira kuko haba harimo kuruha kw'imitsi yiwawe haba harimo nawe ubwawe no kumva wanaremerewe cyane raba bitwa bati Thibaut Courtois ubu biragoye ko akina ukwezi kose ari physically fit kubereke kuva ashika kwa FC kwa Real Madrid ni wa mukinyi buri match aba yatanguyemo raba uyu aba bariko baravunaga raba David Alaba inyuma y'igihe kinini atangura kwa Bayern Munich agashika no kwa Real Madrid bikabandanyiriza ko nyene yaba imvune yagize ntibatanguye kuvuga yuko umusore batazi niga hazogarukira ngo imitsi yiwe ngo ntabwo ikimwemerera no gukina umupira w'amaguru byinshi byari bitangwa no kuvuga ko agena nahagarike byo gukina umupira w'amaguru muri rusange rero novuga yuko kwa Real Madrid habaye umwaka ukano ko kwijajara kumva neza ati nibyo twatwaye ibikombe kandi twabitwaranye abanyene ati n'ibindi bikombe twabitwara bibagira ko abo bakinyi atarama mashini bibagira ko abo bakinyi baruha eske kwiyumvira ko uzotwara ibikombe mu gihe ufise muri Swad mu kinyo myaka 39 kwiyumvira ko uzotwara ibikombe mu gihe ufise muri Swad mu kinyo myaka 37 kwiyumvira ko uzotwara ibikombe mu gihe ufise ubundi raba Luka Modric afise imyaka ingahe Antonio Rudiger afise imyaka ingahe Thibaut Courtois afise imyaka ingahe Daniel Carvajal afise imyaka ingahe abo bose niba abakinyi ugomba kugira batetirire muri ekipe yiwabo eske biraza kuba bigenda gute ikindi kintu kikiniyongeye ko kwa Real Madrid aho bitandukanye no kwa FC Barcelona muri no minsi FC Barcelona Hansi Flick ariko ahicizera burumwe muri ekipe ashiramo Casado agakina neza ashiramo Gavi akagaruka kabare Gavi wa undi nyene ubundi Gavi yaninjiye cyane abona neza bimwe ukirahongera bimwe Gavi yinjiye acinjira mbona identity ya Gavi abari hagufi ya Real de Madrid ngo ntabwo bariko barishimira umusaza Carlo Ancelotti ngo buryo ngo atari karaho icyizere bari abana ndavuga bitwa nibyo yandi ndiko ndakubwira nyimba kwa FC Barcelona turiko turabona ko twara neza nuko kwa Real Madrid nabo bakabaye banitwaye neza cyane kuko kugeza kuri no munsi kuri match bakinye ku munsi wa gatandatu ibaye match ya gatanu yikurikiranyije ko uwitwa Enrique Felipe adahonyura mu kibuga kandi bari kuri bench ibaye match ya kane yikurikiranyeho uwitwa Arda Güler adakina hejuru y'iminota igera kuri 10 uwitwa Brahim we yaravuye no mu mvune uri kuraga
uragangatiza cyane kuri bakamavinga uri kuragangatiza cyane kuri ba Luka Modric uri kuragangatiza cyane kuri abo bakenyi ukibagira kuri abo nibavunika eske nzokinisha abandi muri ubundi shampiyona ya La Liga nimwe mu mashampiyona bikwiye gutuma ayo matala nayo yose ufise muri ekipe yiwawe nayo yo nakinye kuko nyimba uhuye na Leganés uri Real Madrid si ngombwa uza gukubitamo 11 de départ biwawe bose nyimba uhuye na Alaves